Igiraneza Ange Aniella, have a seat. C'est comment? Ça va. Have a seat. Meze neza? Ni sawa? Vya kweli? Yego. Iyo umeze neza umeze gute? Banjohewe. Yego. Nicaye ikintu kiguha umunezero? Gusenga. Yeah. N'umuziki. Okay. Niza indirimbo za R&B. Abaririmbyi ba R&B ukunda b'abarundi ndaguhaye top 3 gusa. Gitizo, Yoya Jamal, Dapote. Nice one, nice one. Ndumva yuko mu bakera urimo, mu bagezweho ubonye urimo, no mu bantu bari bahari before shatse kuvuga ba Yoya, hose urimo bose vibing. By the way, reka ndaguha ikaze mu kiganiro Have a Seat. Uyu munsi turi kumwe na Igiraneza Ange Aniella yaduteye iteka kuvuga ati yo ndaje mu kiganiro Have a Seat kubera yuko ufite story nziza you wanna share with us. Karibu cyane. Merci beaucoup. Uyumva gute uko uri mu kiganiro cya Have a Seat? Ndaryohewe cyane. C'est un challenge nyene. Wihaye. Nihaye genre akakubwira. Tank numva ntetse. By the way, nigenda byo ku makamera. Yes. Njambe. Uko biri kose ari ikintu cyatunyuza ngaho. Yeah. Nice one. So, Ange Aniella afite story ashaka gusharinga natwe ndishyuye asata yuko murazi neza yuko ikiganiro Have a Seat hama haza abatumire batandukanye bafise ibintu baciyemo mu buzima bwabo maybe bifuza gusharinga n'abantu badukurikirana. So this time around we got Igiraneza Ange Aniella. Uko biri kose story yiwe iraza gutuma ugira ibihe byiza cyangwa iraza gutuma uvuga ati yo kumbe jewe aho ndi hari abantu baciye mu bintu birenze ivyo ndimo. So ugumane umutima wo kwizera, ugumane wa mutima wo kubona yuko ejo hiwanje hameze neza. Ange ni umwanya wawe kudusharinga story yawe. Let's go. Merci beaucoup. Histoire yanje itangurira navuga gute muri 2020. Okay. Avec urupfu rwa mu grande sœur wanje. Yeah. Nashaka kugerageza kubisharinga n'abandi kugira ngo kubera periode naciyemo yarangoye mais ndayisohokamwo et je voudrais partager ça avec les autres. Merci beaucoup. Murakoze cyane kabisa. Uri muri bake bashobora kuvuga ati yo ndaje gusharinga story yanje. Muvuga muri bangahe? Batatu. Uwa kangahe? Muherezi. Sister wawe yitavye Imana yari wa kangahe? Yari wa mbere. Okay, kubera iki urupfu rwiwe rwagukunze ko rwose? Yari umuntu wa mbere ari proche yanje yitavye Imana. Donc nabyo nari nzi ce qu'on ressent et tout. Donc yabaye nka choc. Emotion nyene ya mbere ngize mu buzima. Donc nyene byategeka ko umuntu akora byumva. Yarajyanye nyene niyabyutse. Yeah. Uwo munsi wari umeze gute iwanyu muri famille en général? Wari umunsi ubabaje. Bon, ok, ntiyari ari muhira. Yari yagiye kuri doti y'umugenzi wiwe imwaro hama aca niyo nyene niyo yapfiriye. Twebwe nyene twari muhira inkuru nayumvise mu gatondo. Kuba abantu yashikiye yararyamye baradodora byubuke abana batevye kubyuka nyabyuka amagiye kuraba basanga yamaze kwitaba Imana. Barabura ngene bitwanonsa genre umva biragoye tumuka nyene mu gitondo turabimenya. Sorry for you. Ninde wikubwiye? Mama. Kwa sinari muhira. Nagiye hari competition amisi ngoma imwe ya mbere. Donc rero nibyo twari twagiyemwo hari habaye présentation nyene lancement yabyo. Rero mu gitondo twagenda ku video. Sasa rero genda zinduka mu gatondo ndagenda kugira ka video nkisika nyene hamwe batwambitse tu bapeye mama ariko arakoba intubu. Yarapfuye. Bavuga ati ibintu bikabe ngo sijewe. Manyene sinavyumva sinabitahura ndagenda nyene ndicara ahantu barambazo bayiki. Nabura ngenda babwira. Sene babona ndiko ndarira camvuga mukuru wanje yapfuye rero nagize Imana twari kumwe n'umwana tubana. Muri quartier nyene ashobora kuvuga ati mutahane kende muhira.
yari mu grande sœur ameze gute kuri wowe n'izahe memories wibuka kuri genre ibihe vyiza maybe muba mwaracanyemo canke n'icaye ikintu maybe bishika ukamwibukira yari mu grande sœur mwiza cyane yari nka mama wanje wa kabiri kuvuga kubera mama wewe yari umuntu aguma ari kurondera ubuzima itu yari mu mama ari wenyene donc niwe yambereye mama wa kabiri umwanya mama ataba hari niwe yamfasha niwe abasi ikintu cyose nkeneye yambereye mu grande sœur mwiza cyane no kuri ndamushimira iyari urukundo rwe rurankomeza cyane yanyetse nivuga gute full of yes mumaze kuronka message itameze neza yuko mwavuze umwe muri famille wanyu ubuzima bwabandanyije gute kuri wowe byakiyemera gute rero the story yatanguye jewe bwarahindutse cyane gose kubera je ndi umwana w'umuhererezi hama bakuru banje baransumbya imyaka myinshi kubera nafise mu grand frère k'umuhungu ansumbya mu grand sœur yansumbya 7 ans ubundi nansumbya 6 ans donc je nakana gatoyi niko muhira kakana byose baronderera itu nakazo nahiwe nari mfise kabisa rimwe nayibereyeho ko nyene navuga atazuga amashure aheze hama jaronka akazi niki bakubazo bararondeye hamashikire murumva rero amaze kugenda donc ari amasharge kubera mu grand frère wanje ntiyabamuhira biga yari mu Rwanda ico gihe donc ukuvuga amasharge yose mukuru wanje yari afise c'est comme si yaciye azunguruka urumva utangura kubona amarealite amwamwe ukavuga ati byari bigoye cyane gose nize realite waciye utangura kugucamwo hatari bwagere kuzicamo bon sinzi ko navuga ko ntari bwagere haba hageze kandi sinari mutoyi nari mfite 22 ans et donc uratangura kubona nyine amarealite amwamwe yo muhira itu baza amasharge basi umva nje mwana wenye nayisikaje muhira donc ucumengo nje ntegezwa kuza ndafasha mama ari wenyene itu je nari umwana abaye huko nyene atakintu kimwe cyo guzima ni gusohoka ngitembera n'amagenzi ndazamura byose bipanze donc ntagazo nakene nari mfise byose bikaca kugwa ko donc wavyitwayemo gute ibintu bigushikiye giturumbo ko atari redi yaje bon nabyitwayemo gute naragize aka depression niko navuga yego kubera navuga gute je ndo umuntu asanzwe anumye sinkunda kuvuga ibibazo byanje anuvuga ngo twanda remera abandi bantu donc rero sinari nzi ibyo bintu ngene babibamwo nta n'umuntu nari mfise novuga kubera mama yarababaye ndabizi ngakonsu sinzi ngana kuvuga gusa ntiyari gushobora kumufata donc umwe wese yabayemo kwiyo rero jewe nagize imana ndakunda gusenga kuva kera ndakunda gusenga donc nagize refuge cyane mu mana mais aussi naragiye nyene ndagira ndamenye kubera sinzi ngene bivuga udoye ngaha mu Burundi ragoye sinovuga ngaha mu Burundi gusa biragoye ari byambere bibayemwo abantu baguma kugira forte biki kabunanira ngene emotion yawe yasohora n'imiki. Nice one. Yari which kind of depression? What about you? Sinashaka gukora. Umva ico gihe akigenda nari mpejeje university. Donc abageze wa mwanya wo kurondera akazi tu. And then ubuzi bwose naronka usanga ari bwabuzi ni mukabare genre basi mwe bwo gutangura. Sivyo? Hama ndagenda gukora hamwe hari stress nyinshi nibiki avuga n'ibintu n'iki kamwe na no kwezi nakamaze muco ndabihira donc sinabasha umva hari ikintu ndiko ndafira muri jewe ku buryo narambirwa n'ingoga sinakora ndaronka nakandi nakonye ndagakora mu kabiri yanjye ndagahevye kubera iki nari jenyene nta numwe nani mfise nuvuga ndabiyagira narigunze naragiye muri solitude nyene imwe aba iyo bishitse ugafata umwanya ukaja muri chambre yawe uri wenyene niya image ami kugaruka ku misi yose yiwe kera ico muri period gusa nakunda sourire nakunda gana twinga yes
Nice one. Ninde yagufashije muri periode, ninde yakubaye hafi? Est-ce que yari Aniella yarafise umukunzi peut-être yaguma kuba hafi? Guhera last time narakoze have seat n'umuntu yicaye kuri iyo ntebe wicayeko yatubwiye ati depression yiwanje sinashaka n'ivyo kugira umusheri, sinashaka n'ivyo kugira iki. Kuri iyo vyari bimeze gute? Est-ce que urafise umukunzi maybe kugira ari hafi yawe kugira ashobore kuguhoza kugufasha muri ivyo bibazo kuracamo? Nta mukunzi nari mfise. Nta mukunzi nari mfise, naribayemo jenyene. Carrément jenyene. Nta rimwe nashaka no kubizana kubera à chaque fois nashatse kubivugako j'étais incomprise. Nta numwe yashobora novuga gutya, numwe yashobora kumva carrément douleur yanje. Nabona umengo bayibona ari superficiel, bayibona umengo uriko urabagura. Sinyene ko ari jewe igikomere sanze mfise, muga hari igihe n'umuntu ugira ikintu kumva nyene agifasha igisanzwe. Ukavuga ati kuko no gumanda bivuga kandi afata igisanzwe. Bya bintu ba forte n'ibiki. Umva amengo kwera bati situation muhira sinavuga ngo cy'abantu ngo bishoboye cyane n'ibikutegerezwa gufasha mama kugira mushobore surviving. Donc mengo wocume ngo nta droit officiel yo kuviva deux yawe neza ureke gukura. Tu vois nyene we feeling nyene fresh. Rero nacamvuga ati je ntawe nza kumva ndabikubwiye ntuntahura nakumureka kabiri. Donc chamvuga ati reka rero je ndavyigumizemo jenyene ndarimo jenyene nje n'Imana yanje. Rero ico gihe nakoze hajya kuri kote muri Tramox. Rero yayi life série yo kuvuga ngo bashika kwa 5h15 ukafita 18h baje gutabura amatika abantu bitu n'induri kuri kote n'ibiki. Rero ndavyibuka ko chaque fois urumva hari active nta nameze nkaye bwahere. Chaque fois la date igeze y'ukwezi yapfuye ari le 10 2020 ukuvuga ngo le 10 y'ukundi kwezi igeze naragira umunsi sindaja ku kazi nta kintu na kimwe nabashaka umunsi wo kwirira umunsi wose, ariko sinamaze ngurumva ngo nibyo bibaje ngo nibiki. Toute la journée je pleure, nagize Imana nabahanye nyene mu mamasoho y'abayi etu cyangwa iki nyene hari umunsi wose ku mugoroba nkacanga gusenga nkaca nsubira kabandanya ubuzima ukundi kwezi uko nyene nishitse umwaka uheze. Ndavuga ati nenda kwaza umwaka uheze ryari, c'est comme si mengo nari nahagaritse umwanya agence nashaka kuvyakira kuvyumva itu sanga umwaka uraheze. Ndavuga umwaka wose uraheze yarapfuye neje ndi mubiki. Rero navuga ati faut que kwa nyene je nsanga n'umuntu ndakunda kuryoherwa sinjo ubuzima bwanje butaryoshe nyene nande camerera n'ababandi. Donc ndavuga ati yabasi ibintu bishoboka nshobora kubandanya. Rero naciye mpana decision kuvuga ati routine nishoboka ko nguma mbaho muri ubu buzima n'amastress n'ibiki nibyo je nsanzwe mfise narashobora gukiza muri jewe. Faut que j'arrête nashaka gusara. Ni discussion mama wibuka wo waragize na sister wawe before yuko yitari mama. Ili ferina. Discussion tu before yuko aja muri urwo rubanza mwaro. Ndibuka mu gatondo uwo munsi navyose vraiment meze nabi, miriwe nabi nuvume ngo nuvuga gute msagasibe atanzaga narenyoye atakintu nakimwe. Ndaja mu gitondo gusenga, ndibuka ndiko ndasenga siningene byanjemo nasengera urugendo mana ndagusabye no kwiberta cyashika amahoro itu. Je ndashika muhira cyashika nsubira kuryama. Amaritegura arambara nyene aratora nyishakoshi sinashaka nyene sinibuka nuko twanaramaye no mu maso sinavyo sinambwira urugendo rwiza yo kwatwa yaramenyereye ambwira ngo nta ma sentiment mfise jewe ngumengo ndumusoda angira ati ivyo ni biki gasha wayiki kunyipuriza urugendo rwiza kwera iki Jean nyene ko nyene nta macerageye yagiye atakigaruka kandi mani bandanye damn. Wavuye muri ico gikomere gute? Okay, en fait rero je ico gikomere iyo perte yiwe sinovuga ngo yambereye nabi cyane ahubwo umengo yaje kumufasha kubaho ubuzima bwa vrai. Hama nkiraho en fait iyo perte yiwe yantumye kubera umva ufite enfance yawe ufite ibikomere byawe ufite n'ibiki byinshi utazi comme si jena
kwa je nabayeho nyene ubuzima bwo kugenda murongo gutya urajya ukaryama na kindi na kimwe kibazo bifitiye donc no stress nta kibazo na kimwe ufise rero ico gihe ni kuvuga hari amablessure menshi nagenda kimira hari ibintu byinshi byaba sinafata umwanya wo byo kuvyumvira ko nibiki rero amaze kugenda uragira shock émotionnelle ku buryo ama barrière yose baba barubatse ndamenya ari ibintu uvuga ati ibintu je nibinkora ko ntibindaba muri aka kanya ndafise ko byose ça ressurgir sur place kubera umva ico gihe nabandi ngaho oye ndiko ndi muri ako kazi uwo mwanya wo kwiyumvira naronka uwo munsi wose wo kuma ndi muhira canke nagize off nayumvira byose umva je numva ngo ni shetani akakwereka nyene ubuzima bwawe bwose ngene bumeze ngene ari bubi ngene Imana ikurenganya ngene je sais pas nyene je vyaje kumjurira ibintu byose nari narabizi hama comme si atabona ari mfise je ndabibwira nacenja ku YouTube natandara video y'abantu video nyene yo hanze ntaraba abantu bagize ibibazo n'ibiki no gusenga gutya samisa na rimwe mukankaza ndaba na video kubwe basimve ko ntari je nyene hama ikindi kwera uraja ukavuga ati mami kurandenganya mbere jewe kwe namuvuze uyu muntu kuva nyene umengo utunganya umwana mga je kwandarabira entourage yanje nkaraba nabari ko aho gute wazawumva ati muri 2026 byarabaye hapfuye abantu nk'umuryango nk'umuntu yabuze papa wiwe na mama wiwe n'abavukana acasanga twe ndiko twumva ndavuga ati ndi chanceuse nk'uyo hagendana naka urumva kumva ico kibazo cyane nangura nyine kume ngo nakigabanye ntibirenze cyane nibiki hama nyene gusa nyene basi nyene ndaheba akazi ndahagarika ndaja muri ndamenya demera kwinjira ndaja muri solitude katika rero nige ko nasanze ntiyiziye tu ya ndiyiga ko ndadekuvra nyene ibintu byinshi kuri jewe hama ubwa nyene nkasenga cyane sinubwira ngo nateye nkiya nyene ngo biki nibiki sinubwira ngo nakize uyu munsi gusa nasenga cyane haba ya message de défense nkagenda nkarira rero je sais pas umunsi iyo vide yabaye complet muri je sinubwira ngo uyu munsi gusa nashoboye gutahura urupfu urupfu rukaba gute on va tous mourir un jour hama ku bantu bemera Imana twebwe muri katolika twama duresita igisabisho candeme chaque dimanche avuga ngo nemera izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira donc j'ai arrêté kuja muri iyo we yo kuvuga ngo yarapfuye nyine yarapfuye nta kibaho genre on va quoi là vidéo menshi on va croire dans le dollar canke dans une autre vie tu vois donc rero biramfasha mugabo ikintu rero nasanze kenshi tugira ko abantu bagira amadeuil turafuya kwanga kubabara siko hama kenshi nitubabazwa n'ujya je twandivugiye ntubabazwa cyane n'uwo muntu uko agiye ubabazwa n'ibyo utamugiriye cyangwa n'ibyo atakugiriye sipa rero uraja ahantu muri regret ukavuga yo ndamugirira ibi anasaba ibi cyangwa nyene ukavuga ati kwa kino ntabigize cyangwa wewe aragiye ugasanga two turikunda nk'ubu yaba yarahari nk'uhuye n'ikibazo cyangirira ibi ukaguma nyene shetani shaka gutwara aho hantu sorry gato naguciriyemo kuri iyo point nyene waje kuvuga sometimes urabimvire ko nk'ubu nyine akana namugiriye ibintu before you kwita bimana yeah nivyo rero sinari kumukunda kurusha bje yari umuntu trop ashaka umwereko urukundo kandi nanje nari kwanse muri we yo kuvuga sindabikunda sinashaka kwiexprima ko nari sanzwe sinanje ibikomere cyanje donc rero navuga ati ndabimweretse urukundo ntagwakiye ndoza kubabara donc nagira nyene ngira ibintu bibaye sinda umuntu ari trop expressive ngo ibiki ngamaze kugenda kwa ntabimweretse amagana ntabimweretse j'ai appris à être kubyerekana bivanye na experience officielle baza twobana gute n'abantu batubaye hafi yacu twobana nabo gute twobakorera iki bivanye na perte umaze kugira mu buzima bwawe umuntu ari hafi yacu umuntu ari hafi wawe wize iki wobana nawe gute
umuntu ari hafi yawe umukunda hama ukarika uvuga gute kumujija mwobaho sinubwira ngo ntugire ibi kubera biragoye nkazina zidakomana amahembe n'ibiki mugabo ntimubeho hareke kubaho inzigo ndende ngo urumva ngo biki ngo mwapfuye ibi kubera ejo urashaka kutabyuka umuntu mwiza nyine c'est beaucoup kuri story wakora tubwira wageze gose kuri mama wawe hari point cyangwa na papa tigeze wagarara ko gose bimeze gute papa wawe na office nyine cyane papa wanje ndamufise gusa umwana yavutse muri uvuga gute ari musingaze kuvuga nkoresha iryo jambo adultère je trouve que c'est ça le mot mugabo kambira rimwe ariko papa arafise umugore afise famille yiyo umwana yari umupakazi hama barahura hama cyava mu kiremwa je nice one okay nakunze caption ukoresha ibyatari mugabo kwe kutamushira muri story yawe papa wawe harabaye ikibazo hagati yawe na papa wawe papa wanje ntigeze tubana papa wanje sinigeze ndamubona okay donc papa wanje nyine ntarimo habaye ikibazo cyabwira nishobore kumubona umva ko genre we navutsemwo yari nziza donc ntiyashoboye kwasuma ivyo yagize bwacu nyine batandukanye muri iyo gihe mugabo kumengo ari indi story ushaka kutubwira ijyanye na papa wawe umva feel free okay jewe sikuvuga ngo ni story na papa gusa novuga ngo sinari nzi à quel point nababaye no kubona nakuranye na papa ntamubonye atabaye mu buzima bwanjye avant que Robertier agenda kubera nyine sinavyumvirako je me rappelle que Jesse quoi umva bakuru banje na papa bafise donc c'était ndabona ari ubuzima benda normal tu vois nta papa hari se handi no vuga ngo hari ubundi yaza kumbwira ngo hewe ngo ntumwana wo ngaha nibiki twakuzumva twese nta papa dufise mugabo hama papa wabo yapfuye muri 93 ngaje mu kamena 98 ndibuka muri primaire bambajije papa wawe ari he navuga yapfuye muri 93 navuze muri 98 umva ko ivyo bitaba donc nari nzigiye ngo papa yarapfuye donc mugabo rero nkacangira umutante famille yo kwa papa abatante bose barankunda genre rero ngankaza ndagenda genda kwa tantine wawe kuvuga bakuru banje ntibari genda kwa tantine wawe genda kumuramutsa nkararayo nibiki donc je naza kwa tantine yabimbwiye sindavyibuka ko ari ndasema sinako nibagira ico gihe gusa ndibuka ko natashe mu ndambwira ko nzi ko mse papa nyine nta birebire byabayeho nimba n'amajeti ndafise papa nimba nshego ntavyo nzi navyo nibuka gusa ndakuru uko nyene ariko ntaco byari bintwaye kweri je navuga ati ko banje nabwo bafite nanzira ariko mu mutima muri mvuga ngo enfant intérieur kati uraba blessé mufite icyo bikomere naho utaburi kurakibamwe nyene ko hatemo donc rero amaze gupfa niho novuga ngo ivyo bikomere byose nari narabitse biravyuka umva je devais travailler ku gikomere cyacu cyose nukuvuga ngo n'umuntu yambwengera akajambo kahe twose twaragarutse kuva hasi gushika hejuru donc rero ukacubanza ukaja muri cyo kantu gushaburira abantu kuki papa yanyihakanye papa ataza kuki papa n'ibiki ukaja muri ama question ukavuga mana nkunda nibiki ndazi ukavuga ati none nibiki mwaje akacagaruka mana ndakunda ubuzima bwanjye ndakunda kuryohera il y a une raison à ça. Umva sinagiye muri deni nyene mu cyambwa ngo okay ngo urumva ngo naragowe kwera Imana hari ukuntu yakoze ibintu je nashira muri entourage anje nk'umu hari umukuzini yabamuhira kuko ntazi na papa wiwe donc je rero ndamuzi n'abatantine barankunda n'ibiki ndaje babo n'abakuzini ndababona hari ukuntu nacambwa mwana twenda barenga hati kashuvuga ati muga pako igikomeye cyawe gihera muga kwamwe ukavuga ati tukasi nagoye kurusha abandi tu reprends espoir ndibaza yuko ni benshi peut-être bamaze guca muri ibyo bintu nyene kubaho batabona papa wabo hafi sivyo n'ubuzima bumeze gute kuri bamwe bataraca muri experience n'ubuzima bugoye I mean kadabwira nta identité ufise
nta identité ufite kubera nyene gusa nagiye gutahura après nk'ubuzuri nyene ndazi ukurira muri environnement ibintu byafumba umwana nje novuga ngo ufata ibintu byafwa cyane siko hari ibintu ugira abantu ntibabitahura parce que babakora babazi namwe ati nyene ngena meze tu ngama grande sœur yarakunda kumubwira ngapfa ameze neza ufite injo zuma papa je ntigeze uvuga gute nayo nkomeretse kwa ntamubona ukasinigeze ndamuvuga nabi murumva ngo papa wawe ngibiki wapi baravuga yaraza muhira bamenya nimba gura amafana ntabyo nzi yarameze neza nibiki niyo mayista ndaguma numva we n'umwana mwiza na mama sinigeze numva yidoga ngurumva ngo papa we ngo nashoboka na rimwe nguvuga ntabwo anko nigeze ndamubwirira kwa hatari ikibazo cyo nagize nawe ni kutamubona siko hama ukabura role model tamenya ukanana nta papa hari nyene umva je nkumva bira kwafecta cyane mu iterambere ryawe je kuba kwera n'ubuzi nyene ngene uzo gene bigenda mu mama arafite pariyo ninge bien sûr mugana papa c'est pariyo warigeze kugira effort yo kuvuga ati ndakeneye kwicara bwanje tuvugane jewe sinibaza gusa umunsi wa mbere namona ni kaminuza yenu sije nagize iyo we yo gushaka kumumenya ubwabo nyene twarabonanye turicarana turi twese nyene gusa nta kintu cyatari namuraba nyene muherukana bigana vyera oya ubu ni sawa twabwiye byakeye Ndio gusa niho la première fois namuravye ndamuna gusa mwambwira musana papa wawe musana papa wawe ikamba bazo ngavuga je ko ikiduza na papa nawe nzi ntawe iki umva gusa nyene sindabihakanye rero déclic yagiye kuba kwera nyene sinigeze ndamubona muri seconde niga muri seconde hambaza umutipe umva ko ndimo muravugana n'umuntu akakoza ni mama wawe urafise mama wawe yego papa wawe nawe ari sanga navuze ngo ntawe uhari kandi ahari urumva ndavuga ati kuva uwo munsi ndavuga ati no sinzosubira kuvuga ko atawahari arahari même si tamitazi tutavugana arahari donc ndavuga ati ubu rero papa wanje ndetse ndosubira nta arahari muga ntitubana bambajije ari hehe afise undi mugore urumva nkabivuganye nuko nyene nkavuga ati arahari rero mugabo nyene birakwafecta nyene somehow igikomere nize gukiza no kubabarira siko ndabona kanshi abana bakuze batabona papa wabo buramugirisha ukavuga kwekiranyakanye kwekiragize ibiki n'ibiki ugasanga ukuri abaho ubuzima utayibyo bwishavu nyene bwo kuvuga kandi rero somehow uratira namenye abahungu bameze nabi baza baraguta cyangwa ukifunga kahema je ma relation n'ibiki bishitse naguha nk'itime ukaza mu kibazo cya kabosi ukaba umumenyesha amakuru ukaba umujournaliste papa wakicara ngaho wicaye wewe n'ivyo bibazo biri bubaza kabona kuri papa je nubwo ivyo tuvugana ndiko ndabwira ibiyenda bivuga tukaravugana mbasa nize kumutahura yaragutahuje mugabo ntahuje nayifatiye hanze okay urumva asi ntahuje mugana naragiye nduva ama histoire yiwe je rero ndakunda gutahura ibintu ndetse nkunda gufatira urumva papa yarakwihakanye okay kwera iki kwiki yakwihakanye siko urumva nategezwe kumenya ni kubera iki somehow rero je nsanga na papa nta rukundo rwa papa yaronse siko donc ni handi ukomereka ntukizi igikomere wagize bazakomeretsa abandi mais aussi urumva jewe urumva je navutse muri juillet mu demi frère wanje avuka muri novembre ukuvuga ngo je nagiye kuvuka umugore wa fisika donc urumva ko na famille yiwe harabaye instability kubera si ibintu byari low key nibiki bose barabiza avuga ati emvirize naka yavyaye kandi umwana wiwe wanaka umugore wa fisika yameze kugira nkane cyangwa ataka je nagoye kudiringa umugore wawe kabugira urumva rero ibyo byose nayifatanije ndavuga ati
je ne l'excuse pas yuko yarampye byaye gushobora ndamenye kuvuga ati yenda hagaze nk'umugabo ngahaye jewe n'uwe wanje twetu mugabo byaye bigo donc somehow ndamutahura narize kumutahura ndiga kumubabarira iyo perte ya sister wawe gukura papa watari hafi yawe muri make byakwigishije iki mu buzima byagusigiye sonya byatumye uba Aniella ameze gute perte ya mukuru wanje yantumye shikira mba jewe wa vrai kuvuga ibintu byose namenye ko la vie ubuzima ni kububaho kandi ukabubaho neza singe nabikubwiye ukabubaho nyene afon nyimba ari ama blessure ukambrasa nyene ubuzima ukabwa accept uko buri avec ses failles n'ibyiza byabwo n'ibiki kubera c'est pas demain ce qui va arriver on va mourir rero wabayeho nabi sinzi hari ibyo wagiye uracinyuma urakwepa hari ibintu nyene ubibayemo nyene neza imbere habaye heza siko et c'est ça et grandir sans père byanyigishije kubwira abandi basore kuzareka kwihakana abana si byiza okay je basibyampaye guhura n'Imana niko novuga kubera niyo Imana imaze kunkiza iyo vide nari mfise umva nkibura konse wanje Imana niho natanguye gusenga cyane narasenga hamwe abantu baza baramwe ndakubaze buri mukumubikira nibyo mape nari mfise namugenzi je nari nkeneye sino kubera navuga ati baza kuntera gahunda yari wowe n'Imana yawe asha jenye kabisa kubera navuga ati baza kuntera inkuru nashaka je ndibabariye anakimwe twari gusenga no muhira no kumviza n'ibyo muhira n'ibiki tout simplement rero bwize mubuza umuntu muri wanyu ingorane cyazira nyinshi mana nanje hatizo ngora ko mwese agira de kwiwe n'ibiki rero ndarabati ibintu je nkabiguma ndashoma direct rero je ndaja gusenga hama ndahura n'Imana bya vrai hama tiga nyene nabonye iyindi face nabonye ubuzima ukundi faut vivre à fond la vie est belle ndagusaba ikintu mu bisobero byanyu urashobora gusubiramo akantu urashobora gusubiramo akantu please ndisuye sata yuko ni benshi bashaka kubyumva bisubiyemo kandi peut-être ibyo uza kuvuga bizokiza imitima y'abantu benshi so how's life la vie est belle faut la vivre à fond mais à fond grave avec le Seigneur yes Aniella tubwiye yuko life is good la vie est belle uko biri kose urashobora guca mu bibazo uyu munsi hamejo Imana ikakwereka inzira wiyegereje Imana ndisuye sata yuko Imana nigeri disappointing umuntu uko biri kose irakwereka ati yo light iri ngahanye uyu munsi hameze nabi mugabo ejo bintu birashobora gufata inzira ubu ni Aniella ameze gute Aniella akaba ubuzima ameze gute Aniella après une dépression now ameze gute life imeze gute watubwiye ko la vie est belle mugabo ndakeneye kumenya deep inside muri wewe yo c'est comment bimeze gute ubonye turashobora kuza kudraga I love five. Asha no kuri mutanze sinokwanga. Okay. Urumva umutima wanje ukuri ubuzima man ndakunda ubuzima kabose. Ndakunda ubuzima cyane ndakunda ubuzima de telle sorte que birambabaza abantu mbonye abantu batari ko barabaho. Mais aussi il faut vivre nyene réalité yawe kubera usamaye gato urashobora gusanga ukurabaho ubuzima kabose karundi upfa utabayeho ubuzima bwawe donc il faut vivre à fond uweje ubuzima bwanje ndabwakirana avec ses failles n'umunezero n'imibabaro byose nkavuga ati oh mane ndahameze wewe uzomenya ngene bitungana pas que ma vie est parfaite cyangwa ibibazo byose byavuye mu nzira bwa quand même j'ai conscience que ejo nshobora gupfa so maintenant tugomba gute rero hari sinavuga ngo ubuzima bwanjye ngo ndashaka amakomba yo kugira
Mais la vie est belle. Yeah. Nice one. Nayigeze kubura umuntu by the way ari proche yanje rwose yari mugenzi. And sometimes narasenga Imana nkayisaba ati umumaye nka 10 minutes namukorera ibi namubwira ibi bishitse naho tutsi ko bitoshika cyangwa Imana ikabicisha mu ndoto ikagaruka na sister wawe umubwira amajambo yawe ikakubwira ati genda guhaye 10 minutes gusa umubwira amajambo yawe umukorera iki muri uwo mwanya woreka kufisha ubusa gute. Ok, Imana impaye 10 minutes nomuyambira Rwanda mukumbuye cyane hama nomubwira merci pour la grande sœur qu'elle a été mukuri cyane urumva namushimira cyane hama nkamuga ko namukunda n'umutima wanje wose niba twavugana nabyo twakunda kuvugana ibiswahili bitari byo kuvugana ibiswahili tugatwenganye. Yes, en tout cas nta kintu k'negatif nomubwira ndamukunda cyane. Yeah. Imana igwaye indi 5 minutes. Ndakumbwira ibindi. Cyangwa kumukorera ibindi. Ibyo namukorera egana mbega Mana namukorera. Okay, reka ndabwira ikintu. Yeah, it's one. Nashatse kuvuga genre urumva ma grande sœur. Yo tubuze abantu kenshi turakunda guhagarara sur le fait de sa perte. Gabo hari ikintu usanga carakubabaje mu buzima bwiwe canke iki. Donc je grande sœur yari aragwaye. Yari afise epilepsie. Okay. Ico kintu nagiye kubibona mu nyuma ko ça me traumatisait de la voir. Man, epilepsie urayizi? Mu kirundi ni ntandara. Okay. Rero umva hari umuntu agiye muri crise aratubwenge n'iki akamara umwanya man umva nagiye kumenya mu nyuma ofite abayigwaye muri uwo mwanya arahari ari bumubwira nturi umva cyera ikintu cyambabaje nyine bya vrai je réagis pas kandi nturi umubwenge umva ndavyanka jina n'ibyo ngira urumva ngura ucume ngo kuramutera amagomba menshi. Donc j'ai vécu avec ça, la crise, animité, toute sa vie et tout. Et c'est quelque chose qui m'avait traumatisée grave. Nico nabanje gukiza ubwa mbere parce que cyari byarambabaje navuga ati Mana urumva agifa navuga mbwa d'une part kino cyane mva meje basije ugufa kwiwe. Il y avait une partie bugati baruhuze. Iyo crise nibiki kwera byabaratuma abaho ubuzima butari ubwiwe abesha abantu ko yani ingwara ngaha manu yigwaye umengo sinzi umengo nyene sinzi. Donc c'était quelque chose de traumatisant mais grave kuburyo nico kintu cyambabaje cyane mbwa rero apfuye navuga ati une partie yavuga ati ego ndamubutse nyene tout c'est bon côté tumugana navuze ati arutse quand même kubesha urumva nk'uyagize crise yabyuka amenetse umutwe yabyuka nyine ameze nabi hamaka cyabo biyo umva nkumva ariko avuga ku telefone n'abantu umva ameze nabi akwaza wabaye iki ntashobye kwivuga kubera peut-être avuga ati umuntu va pas m'accepter comme je suis je sais pas rero byarantraumatisé nari nshakubwira ngo umusange ngo nguma ngaha ngusange nande kwa nije umva bibaye ariho nije namufata kandi yo ntamufashe yaramenya ko ari je ntamufashe kwera yacabyuka ngo yihekenye. Donc avyese mu gitondo avuga ati nishu wayihe pana mu gitondo yagize crise yara yo je ngumva nje nari mfise icyo gikorwa cyuko madame mufata yagize crise atariho ndi narumva nyene navuga ati yihekenye nibiki. Donc ewana yakacambye ngo ndamusanga nanje yige naheza kumufata Achengana misha mwaje ari harira. Kwa byarambabaza numva mana kweri. Gusa sinigeze ndabise. Nzovuga ngo nasenze ngo mana ngo mukize ngo cyangiri. Tellement c'était ikintu kiri kashari ya ofo. Ntashaka no kwiyumvira ko kubera naye guca nyine sinzi ngene naye kumubera. Donc rero ndabivuze kubera sinzi ngira ngo agarutse no musanga ubu no musanga. Kasi namusanga na rimwe bibone ngeze namusanga kwa deja je nacange ndakora muri chambre nanje wanje jenyene kubera nabambabaye kandi fari pas qu'elle voit ye guca abaho nawe yumva avuga ati yo mana ndateye baza ba ga
donc rero sindabitahure sinumve ngene kabose neza ndakubwira il faut kuyaccepta ukuri n'ingwara yawe peut-être n'ingene umeze kwera j'espère nawe nagarutse yovuga ati ndagwaye kandi none abagukunda gukunda bakwanga donc c'est ça nasita abantu babura abantu kuraba genre bahige kwagarara sur le fait yuko umuntu yapfuye tout simplement raba mwabanye gute nibiki yagira peut-être byakwabaza nibaza ko byo bidutuma duteba cyane muri deuil. Grand merci ndagushimiye cyane ndibaza mu kurangiza no story yacu maybe urafise nka conclusion ushaka gusharinga natwe uko biri kose umuntu avuye muri ubuzima akaja mu bundi buzima abafise ikintu kiba kiri muri we peut-être yo conclure mu kubwira abantu sivyo so mu majambo make n'icyayi ikintu wifuza gusharinga n'abantu bumvise story yawe na conclusion. Majambo make saka kubabwira ko navuga gute mubeho deuil yanyu neza siko permettez-vous de vivre votre deuil tureke kwera ikintu cyane nzangahanye juste kubera mbona abantu kenshi barafuye kubaho deuil yabo muriwemwo neza nyimba ushaka kurira nyimba ubabaye babara nyimba ikintu umanza gushaka guhagarika kugira ngo ushobore kugaruka mwiza hama musenge cyane Imana irabikitse hama nivyo je numva novuga musenge cyane hama ubuzima buraryoshe vivez votre vie chaque instant chaque moment nyene la vie est belle hama mube hafi abantu babura abantu kubera biri muri deuil urahura n'abantu babwira bya nisanzwe shabana kana ta douleur est la tienne we nyimba wumva babaye babara nyene reka kumva umengo ushaka kuba strong banzurire uheze hama passer une cap nta wundi abikiza ni Imana hama pour ce qui est de grandir son père nashaka ndabwira basi umunsi je ndabikira nari gusenga hama muri messe de guérison baravuga ngo abantu bakize bavuga hari umwana yihakanywe rero arakize yari bloqué mu buzima bwiwe sibyo je sais pas ce jour j'ai senti que c'était moi j'avais trop pleuré et tout rero nashaka ndababwira abantu bihakana s'il vous plaît murababloka mu buzima bwabo donc sinzi nyene ndazi bemere si question y'amahera canke iki umwana muri affection murabe bivanye n'ama circonstances umuvyayemwo peut-être naho mwahebanye n'uwo mwamuvyaranye atuka umwana mugire priorité mwiteho murabe arakeneye kandi ikindi abamama mwibaze ko urukundo rw'umwana uza gukumbura ubwo kubura papa wiwe ntibibaho genre mukunde muhe affection yiwe mugabo umenye ko papa wiwe adahari hari vida azogira nyimba umujana gusenga nyimba ugerageza kugira papa we muhuze gute juste mugabo umwana wumve ko nyimba umufise arafise ico gikomere peu importe naho wobona menga arafise byose nacabuze mugerageze mugikize kubera birastopa umwana. Merci beaucoup. Muri session yacu muri kino kiganiro cyacu Have a Seat tufise session ya nyuma yitwa Tasha ngoma ndaguhe umwanya wo gutasha abantu batatu abantu batatu gabana ndakwaze ko yavuze ngo turatashe Jimbere magazine ndashimiye ko ari ama platform na ka boss for real yeah you already know okay gusa ndatahije kuri telefone ndatahije umubyeyi wanje abavyeyi banje hama ndatahije abantu bose ndatahije abantu bose baje muri enterrement abantu batwaye hafi abantu vraiment dufashe mugongo ndabakunda kandi ndaseka umutima sinaronka akanya ko kabashimira n'ibiki mbwa merci beaucoup mwatwaye hafi byari bitesa hama ndashimiye nyene abagenzi banje ndashimiye umukolokateri wanje nagiye ntabwiye ko nje muri Jimbere magazine ukazana ikiganiro nukuri nagiye mfise ubwoba sinanzi ko ndagishobora peace tukongere babiri cyane stock yaheze reka tukongere babiri babe batanu man batahije n'amerekeje
Shout out to her, shout out to her, shout out to her. By the way, nakunze ukuntu yaja gusupportinga, yaja kuzaniye mushwa kugira ubona. Birarenze uwanyuma. Uwanyuma kamana nashinde. Taje bagenzi banje bose. Nataje na nyaputse. Peace out. Yeah. Nice one. Grand merci. Tumushimire cyane umuntu yitwa Igiraneza Ange Aniella gushobora kuza gusharinga natwe story yacu. Ni benshi bafite ama story menshi mugabo usanga bibagora kuza kuyasharinga mugabo gito izo nguvu zo kuvuga ati yo je ndagiye kwa boss mu kiganiro cya Have a Seat gushobora gupartager story yanje birarenze byatari. Grand merci kuri wewe. Mani guhezagire yongere guhezagire. Next time peut-être uzofise des project yatari zo kwifunza gusharinga natwe umva karibu platform irahari intebe niyo nyene icamwe abantu batandukanye. Hala Five. Hala gatatu hala. Yes, grand merci.